yumuto yisunishije anamutape sana bana ibi shiri turi kumwe rero igusha ibi bizu turabona soir okay turasohoka umbwira inama turavugana saa akigenda agashafata umujama we ngo hewe kiye kubona ndacanga shawo ikibuno kari ibintu yankoze hari ukuntu kigira rero kagira amafyete ndabwiye kujyanye kugira ryoherwe gusa ariko sino jewe ntavyo muri ibyo bintu ariko abwira abantu bo muri Kongo ngurumva ngo twebwe ngo ukuntu ngo ama transport public zacu ngo uri kuragenda ngo muri subway ni yama ture twa chini nezo munsi nyene yo twe twaravuaje turatibura ziriya boro rero sasa ariko abwira abakongomani ama train nyene ya danger hari muri Kongo bafise amabisi yitwa Esprit de Mort sivyo rukubwira umuntu ibintu vyerekeye ngo ama train ibiki bafise bisi babo zitwa Esprit de Mort iyo bisi sivyo igice c'imbere bari Toyota hagati abari Tata inyuma abari vewe kakandi kagasinye k'inyuma abaraka Audi sivyo umukonvoyere ntinjira mu indani abari inyuma afashe ukaboro kakandi kakarastike gucyanye kakandi ko ku muryango sivyo wicaye muri bisi urashobora kurukurabona nibarabara riko riragenda gucya reka ndawubwira je abantu bose bavuga ngo ibi birabaje cyane ibintu babaje hari umutipe sivyo yari yagize mariage afisa abana bane acaja hanze ashaka kugira imwe vya regroupement familiare ngo nini ngo famille muri UK bacambwira ngo zana rero impapuro zerekana ko wagize mariage arazirungika zana impapuro zerekana ko abana raba attestation de naissance arazirungika zana ADN muri abana bandi bazi ko bavuyemo bangahe oya basi nka babiri basi nta numwe bro 2025 twitege igitangaza eski bazukurumwe cyangwa uzurungwa abyumvise ndibaza kurinze kurimira ariko bagyumvise bazi ico kibazo kurongera cyangwa uzubarongora kurongora nasanzwe ndongora ariko sinzi niba nzorongora arabivuze ngo garuka ese garuka ingwa muri mentality y'abantu ntashobora kubona ko abantu abatipe bakubita uwo mujama rero turiko turabiganira arambwira ati bana aho mujama yitwa Selo mujama rero aravanze n'umunyakenya n'umunyarwanda n'umugenzi sinzi niba ariko arantera blague cyangwa aramwiza ukuri aba ngo arako meeting urako utuntu tw'utu meeting abagabo bama badishwe ngo bagira kugira bazi bararemeshanya nyiramwe ati bana nukubanza kwiyemera ukabyakira akavuga ati jewe ibana ibintu ngomba kubivamwo urumva bakabagahana amakuraje ati jewe yewe namufukamitsa ahubwo yego aho ati sa ati jewe we mwigira ngo wa je namushika ku mavi cyane namushize ku mavi yego aho gitwa nibishoboka kandi rero bama bagize ku geste nibishoboka bati je na Ivyo vyagenze gute? Nyegeje musi y'igitanda kugira ntore yarinze kuja ku mavi. Arabanza gira bije. Yes, welcome ladies and gentlemen. Murakomeza neza mu rose mwiriwe cinke mwaramutse vina muri my name is Frank the Ins in African TV. Senda kwikaze yose tukana mu Burundi, mu Rwanda, muri Tanzania, muri Kenya, muri Congo, mu Uganda, i Burayi, muri Amerika, muri Australia, mu Swiss ndetse mu bihugu vy'abara ndavuga mu Mandi Senabi, Saudite. Mwebwe mwese ndabaha ikaze. Kiri mushash kuri chaîne yacu ndagusabagira subscribe kugira ngo mukomeze kubaka umuryango munini. Yes, mu gusozera umwaka no munsi udasanzwe turi kumwe n'umutumire adasanzwe kandi numwe twamaze gutangura mugabo we ntuboneka we nturimo nk'ubu. Yes, umutumire wacu deje amaje kwiyakira turaguha ikaze basi. Mugabo ikintu cyo kuzura. Uyu manzo ni uraza kupiga domo uri umeanza kupiga madomo uhatanga gutera ibushe. Je navuga ni none uri muri entraînement uri mu biki. Unacho kisuramwo basi. Welcome ladies, welcome brother. And gentlemen. Ladies ni cameraman. We ladies bari ko yadukurikana hari ina. Rero yorosha ndayikupa bro. Rero yorosha ndayikupa ngabona amapira ndayagurisha. Karagize ngo welcome ladies and gentlemen. Yeah. And welcome brother. Gute Frank. Karibu sana. Ni neza cyane. Fenota. Bana sana brother. Sana longera. Tukamwa kuheze cyane. Oya, aricagihe nagarutse. Akana ko garuka umengo. Nagarutse. Umengo wari wagiye. Nindira attention. Niko ndavyicara neza. Wari wagarutse uvuye iki ka. Excusez, nari nagarutse. Siamwe navuye. Bose avant yuko ngena muri kana. Yari avant yuko ngena muri kana. Oya nari bwage. Oya. Sinabwage. Sinavyuka. Ko ngenda cyane. Wasikora ngenda cyane, bro.
Ujina cyane bro naje sijiwe bro. Ubu nyene karacinga nyene muragenga ho mu Rwanda. Bwo menga gihano kure kwere. Nangira mvugeresha ari uvo megri ariko nta nibiruse byo kumegrisa. None biragenda gute. Okay. Duherukana. Yari kwa kabiri, kwa gatatu. Yibaza ibintu nk'ivyo ubonye nko mu kwa gatatu. Yari imbere yuko ngenda. Bora hagwa imvura. Turi kumwe na Rahure. Hari mu numwe. Hadi yabibonye ariko watujanye no hagwa imvura. Ndabivuga. Oya ibihe ni bibi. Gamusasa abakunzi basi ba African TV ni bagutangure ku mihari gusa. Sorry sana. Abakunzi ba African TV. Naho muri nka babiri canke batatu canke uko mungana mwese. Oya ni benshi. Mabizu ba. Umuhungu ya mazimisi yaraje gutanga mabizu. Bandi single ndafuse urusha kuzitanga. None ubizigwe tukiwe n'abahungu, n'abapapa, n'abakobwa, n'abamama. Baza bashiki wabo ndazi canke abakuzine kandi. Bikuriki wewe usibazo nivyo ndiko ndakora kandi atari ukura bikora. Jessica ndagutangira cyane ngo bantera makenga. Kandi abarundi basahukana. Arakunda kumenya ibindi by'abantu byaba bariko barakora. Oya turakunda. Yagize gucyanye. Oya abarundi ragira ibigoro byo kumenya. Abarundi turakundana. Bashaka kumenya ati yombene akaga bashamberewe gute. Yo yagiye muri ibi bintu gantuze. Hanaye murabona abamome sivyo. Ukana umukobwa araje aramukije umucama wiwe. Sharika ça fait longtemps. Ni bon hewe usa neza. Nta babiri kamwe gute. Usa neza cyuhiwe gwabigirishije hehe. Yumuto yisunishije hehe. Anamutape sana. Ewana ibi shiri turi kumwe rero. Igusha. Ibi bizu. Turabona na soir okay turasoka. Umbwira inama nkaze turavugana saa. Akigenda agashafata umujama we ngo hewe kiye kubona ndacanga shawo. Ikibuno kari ibinyankoze. Hari ukuntu kigira rero kagira amafyete. Kandi amugiye kujyanye kugira ryoherwe gusa. Ariko sino jewe ntavyo muri ibyo bintu. Ari kintu numvise ngo mu bintu biri mu mico yacu n'ubujyajya buri. Bumanjezo burimo vraiment. Buki? Bijya. Bumanjezo. Hauna tibia biti. Yote biko mu tibia ni hapa. C'est dans les tibia. Ubujyajya ubumanjezo. Nico kintu kije gute kweri cyihuza. Kuryarya. Reka kuguma wiyumvira ibintu byinshi. Reka wowe ntumurikire ku servo yanje ushaka kukwikira. Harimo byinshi turimo turi benshi. Nk'uwamaze kuguruka nk'ubunya. Kubarandi hano byibere. Kandi twiyizira. Uyu mwaka 2024. Ora makameze gute kuri Michael Senga. Jewe Reka nababwiza ukuri n'umuti paragwaye inkorora. Urumva afite igikorogwa cariko kiraza sivyo. Aharagiye kubwiza izina ryanje kice kiraduga. Genda bivuga. Bajya bayimvita bandugira bamwe bagira urumva jiwe igu 7. Oya, genda bivuga byose nga. Nta filtre kubera iki. Kuzira bikutuntu. Oya, kare mu Rwanda ni bavuga ngo karabimye. Bavuga ngo karabimye yukorora ukandi kaza ngo. Kakandi ukoroza ngo ngo karabimye shaka. Urumva bene karabimye kari kabimye. Donc 2024 yari umwaka. Genda umuntu mu bisanzwe. Ndashima. Uko bigenda kose jewe ndashima vraiment. Bigenda neza bitagenda neza uko ushobora kuvuga uti ibintu ntibyagenze neza ariko ushobora gusanga bitagenze neza ari kubera Imana irikira guprepara ku bindi bintu. Philosophe petit au biyo bariko nakusikia philosophie umva urashaka kuvuga uti nk'ubu tuvuge example ushaka kuba ufise umukopine simbi tuvuge ufise umukopine ga bro James umudamu ufise umugore none ko iki metambaye n'ibyo bari abari babandi afawugera mu kabaraje turabanda kabika mu kwaha ubitse tubandaye waruvuze rero gute namuvuze ni hari nk'umutipe ngari karadukurikira nka uri kuradukurikira na sivyo ushobora ufite umutipe shanga mu mom bakaba bagukashije first of all pole sana ubuzima buragoye peace kabisa Imana ibane nawe komere vraiment niba yaragutrompye na bado nabandi ushobora gusanga bizogenda gutyo nawe wiza ariko wowe mu mutwe ushobora kuba ari wibwiye uti ebana bizohera tugize mariage nini wowe waramubonye deja ari mu rugo bikaca bihera ari ugasanga ari amakarita yarafise canke nako amadefu nabiza amakarita amadefu hari ibintu yarafise ukuntu ameze Imana irikira gukingira kandi uburyo bwonyene bwo gukingira bari uko nyene agutrompa n'umuvuzi n'umuvuzi kandi sinzi ni example turiko tanga example ngaha umva rero nimbara gutromfye canke buja wishare Kigali wishare Afrika wishare hose turasharinga n'ibintu bisanzwe nimba baraguciyemwo rimwe kabiri gatatu canke ari wa muntu yakunda gukubita agacupa ugasanga ushobora gusanga Imana irikira guproteja ku bintu nk'ivyo kugira uhure n'umuntu ahuye n'uko umeze
iyo ni example ndaguhaye kugira mvuge nti uri umwaka uko wagenze iyo hari ibintu byinshi byagenze neza cyane hari n'ibindi bya surprenye bitagenze uko nari nabipanze rego ni guca ibintu byose nishobora kuguma bigenda neza bishobora kuguma bigenda neza hari ibintu bigenda fresh bitagenda fresh byose je ndashima kuko urumva ebana aho yangejeje Imana ni bon bitagenze neza nuko hariho igituma umwaka ko yari inzuro nkiramwo visa kwe wamakudasanzwe urana rero abantu baba batabazi ibintu je ama visa je ni ibintu binyere ko kumubwira nk'ibintu byatse na visa ya Canada gagaga gute gasheri wanje meze neza nanje ni bon numva rero warumbajije sorry sana ari umusekirite yaje kuraba nimba tutariko turi ibi bintu ngaha kandi muze sheri ko ari umudamu yego shasheri wanje bakwita gute akabara kabise ni kanaga none kandi ko kuzurabike nagana oya kudusona nazubona ndanze hanye mugiza ahantu agakubita muye muti ni uhunga anyway ndakunda nkuri zose cyane umuhungu amaze guhura bugena byinshi uyu mwaka wahuye na byinshi umwaka wari nkiyemo visa oya ya Canada nahise ndayifise ya Canada usanzwe ufise waramaze kujayo oya ariko nari ndayifise NFC kuva last year ntaco twene twabimenye okay sorry sana basi gufata ingingo basi yo kugenda abantu tararonka visa mana dufashe natwumara tugiye kwinjira mu niba bakanke bijya si ibintu byatari urugendo rwo kuja muri Canada yaba urugendo rumeze gute encore ujanywe n'akazi utagiye gutembera utagiye kuraba sugar mami nakujya musa n'umubiri sugar mami basi je abo je barihe oya nakarona n'intanze harabuzi bameze gutyo wanse kwivuga wikeka burya bakwaye amabinga oya jerewe ko je narimwe ngo nakarorero okay kubugi utajanywe n'ibindi bintu kuya famille cyakura umugore cyakuraba uburyo abantu banyu canke ako kabugiye ku kazi kaguma kagaruka ku kantu sinzi ngo ari ikintu Amerika rambwiye cyari ico kibazo yego kuronka visa utajanywe n'ibindi byose aho unjanywe n'akazi kiwawe ibintu bimeze gute ni fresh ukurumva jem ashaka fuyo ngiye ndiko ndavoyaja ngiye mu bindi bihugu fresh ku mwanya wose abarakazi kantwaye urumva ni ibintu menyereye baheze imyaka 13 ari byo nza ndakora ari mu mapièce de théâtre bantumiye nko mu Budagi canke mwakumse kagakorora mwakumvise nimwe ngo nariko ndabesha oya cameraman muri editing nuzo kavana uzokagumize no bakumve bafite muri kwezi kw'icumi na kabiri besho bagore amagri amakorora ikimbabaje nuko uri kurambaza umeze gucyanye kurandaba ugutwi kwawe mu gutwi undi ngaha bro undi ngaha uri kunkorora mu gutwi bro jewe rero sasa nimukunda babire Jesse gucyo meze bro barabiro yankunda okay babire kandi Jesse is kuno ntacu kubona ashaka fois je yongiye mba ngiye njanye n'akazi mu bihugu nyene byose bakunze kuntumiramo urumva ni ibintu bisanzwe nije bizoye abasi ni Mungu abayaguhaye umwaka wa 2024 ni umwaka wabaye mwiza cyane ku bantu benshi cyane gose mu bantu muri entertainment cyane entertainment y'u Burundi entertainment y'u Rwanda benshi baronse ibintu bigiye bitandukanye nawe we urimo sivyo ndazavuga cyane ku evenement yagera aba muri uyu mwaka waje guperforminga mu evenement menshi ari mu Burundi ndetse no mu Rwanda uza guhagarara kwanza kuri hariho n'ibindi bihugu utavutse ariko ntacu bandanye muri Kongo sikia ujama uyu mwaka ari mu mwaka uheze cyane uyu mwaka ni mu hari yani tugiye turajayo hari hanze y'amazi aho turayoze kaduvenga hanje public yo mu Burundi na public yo mu Rwanda hari bitandukaniye yego bitandukaniye he public yo mu Rwanda iri novuga yuko urabona hari abantu bumva igifaransa sivyo hari abantu bumva icongereza hari abantu bumva ikinyarwanda hari abantu baba bashaka kumva comedy mu kinyarwanda hani mu congereza hani mu gifaransa hani kumva mu ndimi nyinshi kandi uravye n'ukuntu bameze n'abantu bari très calme bari posé nyine donc urashobora kugira abanyarwanda bari pose cyo kubona baronda oya iyo umuntu agiye urabibona arabikwereka je namaze gura n'umujo yari ari muri show baraza tunapiga blagi piga blagi ya kabiri ya gatatu jamana ameze gucyanye show iheze araza arameti genome one nkwengeje byatari byari byiza nabyishimiye muzakomeze mwansekeje pe nabyishimiye rwose ubwo n'umujama ko yasa nkaho umenga namwibyinka
show yose kumbe yaryohewe indani cyane none izo blague ni take away nizagenda twaye muhira akazirira muhira akagenda gute birancaga ariko nyene niko ameze n'abantu bari pose bari calme si bose bien sûr ariko harabameze gutyo onye uravye muri Congo ubu bari très expressif urumva twebwe abarundi turavyerekana ariko ubu baravyerekana bakanavyerekana kurusha bo barasara kabisa barasara bro kandi batabiryoherewe naho sasa kujya kuntu umurundi ashobora kuvuga ati isho ntiyagenze neza urajya ko kujyaja abanza nyene akabatisha ariko jya nari karakora sivyo mutipe n'umubono barashobora kubigira ko Bruno yagiye muri spectacle muri Congo hari umujo yarahari abanza uheze gukora ni bon reka tubandanye nta gaso ko nushobora ndende ngo ndavuga ashaka kaza karabimiramwe ngo uno musi urangizwa ni anaje utazoya tu todo muri Congo turahagera turiko turakina nini ndakina n'abandi bajama bari batumiye umutipe w'umufaransa umutipe w'umufaransa aragera kuri scene abajama b'abakongomani baravuga ati haje mu Faransa no kuri afisha ariko umutipe w'umuzungu baravuga bati bana uyu wewe rero sasa ibintu byo gutwenza certainement n'ivyabo agiraze atumanyagure aragera kuri stage wapi munota wa mbere wapi wa kabiri wapi wa gatatu wapi wa gatanu wapi aragera hana varamwe ipantaro asigara mu ikareso sibi kandi si blague yari mu ikareso bro sibi yari biri muri sketch yiwe ayo nkaca niyumvira nibaze Jena King turi mu ikareso kuri scene mu kamari kigongo inkoni two kubitwa double byo ntaco arabana kabisa kugira rero ndakwerekera abakongomani ko bo berekana iyo yaryohewe ni yataryohewe byose arabyerekana ko turafaya akazi jamaragera kuri scene biranka aragera ageramo n'amasiripe n'ibiki ari ngaho wonye ebana vuga ko musi ibara twe turavuga ati none ni siripe none abantu bayise ko kimvuga ko musi mpuzu yo musi okay niga cyo kumba baba suvete iboka yego basi umuvipi zurazivuga zose sasa rero mujo bikaguma vyanka abajoni bariko barumva ivyo ariko aravuga kumereka tera ama blague kuyo ukoze blague iri kuratera inkuru abantu ugomba kubatera inkuru ku bintu umwe basi bashobora kumva canke bazi ikibazo ni cari gifaransa byari ibintu ariko aravuga ariko avuga ibintu bihuye n'abantu biwabo bahariye ariko abwira abantu bo muri Congo ngurumva ngo twebwe ngo ukuntu ngo transport public zacu ngo uri kuragenda ngo muri subway ni yama ture twa chini nezo munsi nyene yo twe twaravuaje turatibura ziriya boro rero sasa ariko abwira abakongomani amatrain nyene ya danger hari muri Congo bafise amabisi yitwa Esprit de Mort sivyo rukubwira umuntu ibintu vyerekeye ngo amatrain biki bafise bisi babo zitwa Esprit de Mort iyo bisi sivyo igice c'imbere abari Toyota hagati abari Tata inyuma abari vewe kakandi kagasinye k'inyuma abara ka Audi sivyo umukonvoyere ntinjira mu indani abari inyuma afashe ukaboro kakandi k'akarastike gucyanye kakandi ko ku muryango sivyo wicaye muri bisi urashobora kubukura ubona nibarabara riko riragenda gucyanye simeze ko amabisi yose ariko ameze ariko amabisi ameze gutyo wonye sivyo ukajuza ukamubwira ibintu nk'ibyo wonye niba byumva baramuraba bamwe tumutipe ariko avuga ibiki baragira ahantu batangura kugira bima jama yibaza ngo ariko baramufana anaendelee aguma revesa none yari uruga Esprit uruga boka avanamo n'umupira ndavuga nti rero sasa je ndabona ko ariko aramubwira agende ariko we ntiyavyumva kuko ikiringara ntajyo yumva bima bavuze nkumbaze ariko uko bivuga uko bigenda kose abakongomani twari kumwe aravuze ati ntibimeze neza ndavuga nti yala jama merewe nabi jama we yumva umenga ama confidence arakora indi minota 2 ariko akabona uko avuga ariko bacha baduza volume avuga ati kabisa ntiyumve aragerana ntiyumva ko ari abantu 500 bro abantu benshi cyane chamaragira hana regeranye utwiwe n'agapantaro n'agapira kudususu tw'umuzungu tubona tubyo turagenda gucyanye agenda rege nanza bwani yala ubuzima buragoye oya biragoye oya ankata abakongomani donc basi nibihisha ababwiza ukuri yego vraiment yakunze kina bikwereka atabikunze arabikwereka n'abayivora bameze gutyo abakamerone nabo nyine bagomba kumera gutyo ariko bobo arongereza kuri blague yawe
donc wowe uriko uravuga blague yawe ati jewe ari munsi nagiye nga kuri bata jwa ngo ngo bata sasa nanje ati vyambaye abashaka we abari muri party ya blague yawe si wawe ni yacu twese mwaza gusangira mama we narigeze kuja no ndi muri Cameroon ndiko ndaba film bro apara twe turashobora kugira commentaire ku kintu tubonye muri film nagiye hamwe nyene mu masinema yicara muri Canal Olympia rabo yitwa Canal Olympia hariya oya ivyo tuvyegereze nga deja iyo electricity nacu umara agiye kuraba tugiye kwiraba hari film ya Marvel nyene yitwa ngo Eternals ibintu bya Eternal hamwe abasiperero sivyo abasiperero agiye kugwa ya combat finale kumbe muri abasiperero bandi nyene baba nyine bakomeye nyine harimo umutipe asohokana n'umutipe sivyo ari mariye afise umugabo donc umugabo afise umugabo baona hivi jewe nabibona najikaza bagiye nyine ya mama nyine bavuga ati bana urumva je ngira nje kugwana hari gihe nopfa tipa nakamata tipe mwenye nasema ya sorry va tipe nini baona abatipe sivyo bebeza nyine ariko mubebeza vyatari sivyo turumva bana turabona na musozi nini bana mugiye ba sentiment ba trop arababara mu mutima afise sono mwita umukopine cyangwa umukoko umutipete wiwe yego basi umwana abatipe babiri umutipe aramubwiye ati bana je ngira nje kugwana hari gihe ntogaruka urabibona nyene ya muma nyene ibabaje harazumona akaziki urabona twatuzi kinyere twabaje bana tipe aramugusta hivi bana barafatana bati bana mayambi bana zatari yambi atari ibiguvu vyinshi bana mabira biri mutamba bana imi costume mutamba bana umunege n'undi muzungu hagetse ahantu nyene aca musunika inyuma gucyanye anamupiga bizu nagiye mbona abakamerone bose bari ngaha oh mais regardez ce signal c'est quoi ça? Est-ce que nous on vous a dit qu'on veut voir un film? Pourquoi tu lui donnes un bisou? Pourquoi tu lui donnes regardez madame on veut pas bro sinema yo sirahaguruka babwe muri baho batangura kubaza uriya mujama wowe uramusomera iki wewe nawe uriya mutipe muri film aca yindukira kamwe ati nukuri nandi niko bavyanditse ngo ngomba kubikora ni kazi wapi baramuvugishije nkaho ni membre wo muhira n'umukuze ni jama mu quartier kana muriza kubera kurukura Roma yana ariwe hagira gwimvura Yentere n'amune yahagaze hanyuma rasubiye undi mwanya umenye uko twahunze imvura bana kabisa hari kuhaguruka hapa kwa restaurant hapa byuma utaniuzea kitu ya kukula na kukunywa kisha turudi hapo si ndio hakuna shida ushafika ku African TV mana ndagusavye imvura yigwe mana ndagusavye imvura yigwe ngo duheze ka tugiramwo ari imana bagagikwemera n'agatangaza reka nababwira ikintu natabikora je nzocanja muri comment gire gucyahanye muge ni nta kintu yampaye nta nima ry'amazi imvura kweri mara maze vraiment ariko kweri imvura bana ka winter ya ntigwe anakwita kamera ukunyene kaje kumakamuza ukunyene nta muhererezi musenga ahenere ngaha uyu n'umuhererezi ipeti ewe n'umuhererezi bako jama hapa karibu ya kamera afanye bitu umuhererezi yo afanye bitu fa geste rasta ahenere imvura gira ka geste ibintu bavuga ngo guhenera imvura ni bya bintu sivyo baragerageje sikia abajama baramaze kubigerageje cyo gusanga arico gituma imvura isigaye gwa ari nyinshi baragerageje imvura bamusanga mwibaza rero ko je mwushoboka kachiziziye ko uri umuhererezi je ni imfura uri imfura cameraman uri imfura nawe cyangwa urabeshe 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 ko sarabeshe ni wa gatatu ngo oya sumuhererezi ni wa kane uyo ni wa kane ariko hari abantu vraiment ati tugende bavuga byo guhenera imvura warigeze ubigira wewe ukiri umuhererezi warigeze kubesha petit frère abikora yarabigitse icyo gimva yarahise yaragira abikore kame mutramwe ni soy pas bête kame oya kubera oya mandi ye boro nivyo twambwiye bijya bintu nivyo maze kudufasha muri commentaire byo guhenera imvura kubahererezi umaze kubigira ambwiye ace yandika muri commentaire canka kure video bitwereke imvura iki aca duza umungidix aca imvura igirigwe amenye imvura igirigwe acha kubisha n'ibintu imvura hisha ariko aramangida imvura yoboneka cyo ati ndabisubira no kwizina rya muzosaba muri 2026 ati ndabihevye akabona ngo nuri ko imvura itakigwa ati hari
Cleophas yari ari umuntu yigeze kudekona hariya Cleophas yari yareretse umungizi ya turiko turasozera umwaka koko ni mwiza blessings habaye imigisha myinshi idasanzwe ariko kandi rafafite twarabivuze iyo umwaka uri kurahera misi yose Sengazi ategerezwa kuza mu Burundi Roba kuze kubera iki none ibanga riri he nta rindi banga papa na mama bari ngaha Noeli ngomba kuza ku Noeli nkapora n'abavyeyi tugasangira moya ku musono Noeli weje wagenze gute kuri wewe no muhira yari fresh nari ndi muhira gusanga n'abavyeyi nyene fresh na mere kabisa 24 natwe ariko munandi wo muri famille n'abakuzena nini turicara muhira turasangira nini none afite tuza Noeli muri vy'abana basi abana no baza gutaha muhira bava hano bari baragiye bagataha umwana w'abavyeyi banje ni vy'abana nanje ni umwana w'abavyeyi banje Sengazi ariko urakuze rega mbana amazi umwaka wose canke nza nka kabiri canke gatatu mu mwaka wakuze wewe vraiment n'ukuri atukanuke mu rugo uko generation yiwawe yose no musiri mu rugo kuvuga yuko bo basanye na mafamiye yabo canke bategeranya abagenzi baba hano barako ngo tugiyongeye muhira kuhira no wewe yani ugira afite n'inkuru oya tutashaka kuganira Noel ko bigenda kose ugomba kuba uri kumwe bishobotse ubishoboye ku bantu nyene bemera kandi naho Noel ku bantu bataragirirwa amahirwe beremerewe kuja gusangira n'abavyeyi muhiri wabo umwanya wose ku bataragirirwa amahirwe jewe umwanya nje nkibafise cenzoja ariko Sengazi ne ko ntubona ko iri kuko kweri kubereye kweri ko nakwambaye akantu vraiment hariho wo gufata mikro wo gufata mikro wa wundi nawe uyu uhe abantu wese reka nakwisukuri Franike turazi nayo ni mushaka kuja muri ivyo rero oya ari guhebwa Franike araje mutu hatari oya ari guhebwa no guhebwa kubabaje Sengazi ivyo buru vya birarengeje reka nakubwire reka nakubwire igituba reka nakubwire abantu bose bavuga ngo ibi birababaje cyangwa ibintu bibabaje hari umutipe sivyo yari yagize mariage afise abana bane acaja hanze ashaka kugira imwe vya regroupement familiale ngo nini ngo famille muri UK bacambwira ngo zana rero impapuro zerekana ko agize mariage arazirungika zana impapuro zerekana ko abana raba attestation de naissance arazirungika zana ADN muri abana bane bazi ko bavuyemo bangahe oya basi nka babiri basi nta numwe bro nta numwe bro canke ntiwagiye kuri ntiwabona ya bora ya Etinnere ntiwabona vya bora za Etinnere kuri Snap Etinnere na urura bro ara ma histoire ngahi Bujumbura bro ni nizo shatu kuri Snapchat jama ararungitse ama 40 $40 ngo afashe ngo umukobwa ngo gukora ngo entreprise ngo bazokora ego kwe nubu Diaborore arabona makatro imvura iratanguye maze imvura yatanguye kwe ako n'umuhezagiro abantu bose banyagiwe n'imvura manzu ndi ntiragwa neza manzu rindire gaje muri restaurant umhezagiro nturanyagirwa Sengazi imvura agabanuka mara Rekera bigabanuka imvura bo cameraman cameraman aza kuduhura uraduhuruhusha cameraman tugende tari bafatire brazo ntaiga ntarakupa tugende yes ubu tumaze guhindura location kubera ko imvura kandi nihangane niba mara kumva hejuru twari twabivuze none babibonye tugeze hehe mbere mu gikoni cyane oya aho twari tugeze aho twari tugeze igituma namanza ngaha twaharenzemo navyo nibuka rega tumaze isaha yose turi ngaha cyane isaha yose kubera imvura ariko ntaco kanje twigire ntaco nibindi baza kudufasha muri komate muza kutwibutsa aho twari tugeze naho twibuka tuendele yes tugeze mu turavuga iterambere rya industry uno munsi mu gusozera umwaka ubona ko iterambere ry'umuziki canke abasanzwe bari mu entertainment muri rusange n'umunsi wo kubatera imbere kandi cyane gose tuje kuraba uno mwaka n'umwaka wasosemo bari imvye barundi benshi cyane gose agenda imahanga warayibonye cyane gose ariko hari benshi habayeho uko bitugo kubagugwa bamwe gufatwa nabi kandi byageze gushikira cyagenze gute bo ni bimwe nyene usanga umuntu akwemerera ikintu akabwira ngo dukorane biragenda gutya wowe ukagenda ugakora ivyo bagomba gukora hanyuma akaca agukwepa agaca anyika kugukwepera imahanga bamaze kumbaho kabiri
amaboko abiri umuntu nyene ugasanga ivyo mwamaze kwemeranya mwumvikanye sibyo akurikije hanyuma hari n'igihe usanga usanze nyene amaterme ya contrat yasoneye iki amafaranga yawe ibintu nk'ivyo bikagenda barakusiriprendre tu umunsi wa mbere bikubako ni ibintu utari witeguriye irya kabiri ryo namaze kugira experience byarakoroye kwiyadapta kubishobora kubibamo irya kabiri byakozwe n'umuntu nyene wari dusanzwe tuzinanye mu bisanzwe ntibyari kumbako ntibyari ibintu bisa kubera nari ndi tayari ariko nagize kwa kundi uvuga uti bana n'umuntu tuzinanye n'umuntu ufitiye confiance tuzinanye areze imyaka myinshi hanyuma ntibyagenze uko byari byapanzwe ariko akundi ubu je appris ma leçon ni bon ariko koko biba vyoroshe umuntu je kudeseva muri ubwo buryo bavyoroshe kubibamo gasenga oya ntiba vyoroshe kubibamo deja ntuburi wanyu uri mahanga uravuga ati none ngende kumwitwarira urashobora kubikora ariko indege yawe iri muri quelques jours usigara nk'iminsi nk'ibiri canke itatu canke ine nta mwanya ugira uje muri tribunal kurondera mu avoka kugira ibiki byose abaye kurinda ukagaruka ngaho wonye ugasanga uri kurabyirukanse n'ibyo byose bigutwara amafaranga menshi gusumba ibyo ari kuvana ushumera nk'abanyabubu wa munyabururi ngo agurisha inkoko agurisha inkoko kugira ngo aburane inkoko oya yewe umuntu nituzinanye nawe riwe inkoko nayo nzi nawe riwe nawe riwe ariko reka da umunyabururi reka jewe ewa navukiye nero ushaka navukiye Gitega ariko natwe cyo umunyagitega navukiye Gitega ariko vie n'umugamba ubwo atari bumwe none ubwoko ni bumwe Calmez-vous musanze ubwoko ni bumwe n'ubwo abagamba hari black nibuka bigeze gutera uko muzegeze kugabira ikoti kukwambika ikoti bavyagenze gute hama kandi ariko abari insiguro bien sûr. Donc wowe uragenda ukaraba spectacle zanje ukacuma amagara kugira dukore interview kugira nsubiremo blague. Oya si blague. Oya bavuga bakavyira. Iyo blague nazo subira. Niyo blague uzosubira. Okay bivuge wewe none ko rina bisubiramo. Kugira nayisubiramo. Azwa muri spectacle bayirabira. None wewe nyene none ko gushaka ndayisubiramo nuko abantu bariko barera batayizi. Achayimenyera ahubwo arabayizi ni yes. Abayizi batakwa mu spectacle batabibona. Ariko ntaje. Blague nyinshi utera nyinshi barama true story. Cyane hari inzukira cyane. Oya nyinshi abara ama true story. Ibintu nyene ugenda urahura navyo biga niho byoroha kandi naho byoroha no kubyibuka. Si byara abakomeje tumaze gukorana. Arabakomeje twakoranye igihe Canal Plus yaza ngaha. Canal Plus iraza ishaka gukora ama mission iki haza umupeti. Baratubwira dukore casting. Turakora ama casting turagenda turakora Jewe cankorana na bamwe Valerie Ndongo muri Cameroon akorana n'abandi tugomba gufilma aba jeune concept yo emission ukuntu imeze nuko abo baza gufilma n'abatarigera bakora scene canke bamaze akanya gato bakora humour. Jewe rero nuwo mu Valerie Ndongo muri Cameroon nico twakora ni formation. Tukabafasha muri formation kugira tubamenyeshe. Ndako tubigisha. Tukabigisha nyene ngene bashobora gutwenza abantu muri urwo rurimi rwo mu Gifaransa. Bo barafite ama sketch bari baranditse sivyo je nkaba ndababwira bo hari gihe nyene usanga kutumva neza ibintu byicana umupeti araza singira mvuga izina giye ariko araza arakora sketch ndambwira ni iyo boro uko atari yo wari wakoze muri mu audition turiko turagerageza byagenze gute wangu nashatse guhindura ibikinwe ni bro dusiseme nimwe bro isemeni imwe kugira ushobore kurepeta ibintu ubimenye bashobora gufilma bice bija kuri Canal Plus ivyo bintu byo kuzana ibintu bishasha bishoboka none naho ahubwo genda ufate histoire personnelle sivyo histoire yakubaye nyene abari ucokoramwo nyene mpage bibona nawe nyene ukuntu bimeze uko bice bigufasha kuvyibuka ko ni histoire yakubaye c'est logique urashobora kwibuka umuprof yagukubise muri primaire kubera uriya mujamara kubihaguye kandi ni histoire yawe ya vrai yakuvuta uribuka urababwira nawe nyene baravyibuka nawe niko nakubwira ko nawe urimwo usa n'umuntu yakubise ananchi ubwenge mwishuri abantu raba kavuga ati uyunye
muri bandi babwira ngo genda uci igiti wowe nyene tugukubitisha ukazana kinini kirakwica ukazana gitoyi turatuma umukozi azana ikiyingana n'igiti cyo bakubangura uwo mujama rero aragenda umunsi ukurikira yari kumwe n'uwundi mujama w'umukongomani we yitwa kapitene na kapitene nawe ndamubwira nti banagenda we yarazanye script ndamukosora aragenda bari babiri umwe wa mbere n'uyu baragenda wa undi wa mbere aragaruka le jour prochain azanye iyindi histoire kandi je ko namubwira ni umufate wakoze canke ikintu cakubaye acazana iyindi histoire je nari ngwagira azana imwe twabonye mu manuze jama abaraje araja kuri scène araza yakakina mu gifaransa araza avuga ati moi j'avais 8 ans et ma bonne à la maison avait 28 ans et elle est partie, elle me met sur le lit et elle se met sur le lit et je pense on va faire la sieste mais non, elle enlève mes habits, elle enlève ses habits. Je ngaho ndiko ndakurikira histoire ndiko ndavuga ni ibintu biriko bija hehe agomba dushikane histoire je ngoma ngira ubwoba ntabwo kugira ubwoba nawe ni histoire kijana ati ubwoba ensuite elle essaie de se mettre au-dessus de moi en plus elle avait le sida je ndaho ndavuga ni karabaye je ndiko ndagira ubwoba ndavuga nti bro histoire kija hehe kuvuga ibiki et puis tout d'un coup ma mère intervient pas elle ouvre la porte. Elle pousse la bonne et puis elle chasse la bonne. Je ne dis pas une histoire à Ensuite, bon, je n'ai pas encore fini d'écrire l'histoire. Bro, jewe ubwoba bwari bwanyishe je nasigaye navuga nti bro byarakubaye ko byavre avuga ati ego none afere yarabaye ngo yaciye amusunika sasa propore sana erega je navuze none je nari mu mutwe none basha kuje ndiko ndirija iboro yo kumenya gutwenza none tugiye mu histoire personnelle kumbe cinashatse uyawubwiye histoire personnelle ego ariko nari nzi ko kirazane n'ukuri vraiment yanabibona nibi akaba yagacebe nzi ko kirazane histoire basi utumnyine twabaye nyene zitwingeje twashinga intahe wewe yaje azana témoignage sivyo ibintu byamubaye ko j'ai eu peur honnêtement j'ai eu peur tavuga ni jo mujama ariko uri bon umeze neza avuga ati yego ni bon nta masekero umeze bon avuga ati wapi ni bon je suis en bonne santé nta kibazo na kimwe ndiruhutse ndavuga ni bro ariko uzurugire bro basi tuboro tumeze nk'udutwengeje tuzane basi ndagufashe reka kuzana ibintu nk'ibyo nk'ujewe nacenje mu macungu ndavuga ni okay genda hacaza uwundi yitwa kapitene kapitene aje aratangura sketch yiwe tanguye sketch yiwe avyibuka wese nababwiye ko arakora vuga mu gukora ibintu byakubaye ko ibintu nk'ivyo kugira canke ibintu wabonye sivyo kugira vyorohe kuvyibuka sivyo nk'ubu tuvuze ngo ngiye gukora ngo blague kuri isoko isha sivyo yabibonye byari bihari ngaho sivyo donc c'est facile kugira uvyibuke wa mupeti w'umukongomani natanga abaragiye araja kuri scène aratangura blague arayitangura amaze nk'ikintu ca 5 secondes 10 secondes mvyo blague ndayizi yago umuco karantera ifrap arabandanya 10 secondes 15 secondes ukabandanya niko ndayimenya gusumba 20 secondes ndavuga ni we ndavuga ni attends hagarika arahagarika none kapitene bon urankosora nimba nihenze corrige moi si je me trompe mais iyo blague uri kurakora ni wanje ambwiye ngo oui monsieur ndavuga ni bon finalement ça y a wenye ni ngweza oui monsieur oui mais tu fais ma blague il fait oui monsieur je ni none ukora blague yanjye ugomba kuja kuri Canal Plus na blague yanjye arambwira ngo monsieur
mes blagues ouais nagukosoye oui ngo ce n'était pas prêt donc script yawe itaritari ufata iwanje oui le tien il est bien ndavuga nti ndabizi kuri bien nije nayikoze none urukura mbwira imvuzi ndabizi kuri bien nije nayikoze urukura kuri iwanje nizi umuryango famille ngo iwawe uri tayari kubera iki noja gukora iwanje kandi iwawe ihari kubera ari iwanje ni isora yabaye ko kuri jewe egaze n'amazina y'abatipe nta kintu yahinda n'amazina y'amatipe twigana je ngumva abatipe ariko aravuga n'abatipe jewe nzi twiganye uwa mbere ndamwumva avuga ni peut-être ni erreur uwa kabiri ndavuga ni coincidence uwa gatatu yari umukongomani nawe twiganye afite izina n'abandi twafite amazina kuko pezi mawete make izina ringana gutya ndavuga nti ntibishoboka yuko twagira abantu batatu biganye none biti ndavuga nti bana je ibintu reka tuje muri pause turagaruka mu kanya ndasohoka ndiko ndasohoka wa mupeti yaciye mu bibazo namwe yanigenda gena mufungure turasubira après la pause wa mujama capitaine atanga acharada ndamba ngo monsieur na confidence y'ubumisha arampamagara na confidence turiko turasohoka tugiye muri pause mwani qu'est-ce qu'il y a si je change les noms est-ce que je peux faire mwani urupetire bimenyereye urupetire rwamenyereye kandi nk'ivyo ndabivuze abantu bo kwibaza ngo ni ibintu mupetetse umuntu aba yanditse yagize iki bro uyo mujo yaraje man aramenyera arambira ngo none mpinduye amazina arico ndashobora kwijana kuri kanari nta muntu azobimenya kwaje ngo none ubizi none kwa nana murenge kuko bete none shavure ntwenge ndamubwira ko turi umuntu so kugenda ndagusabye so kugenda donc urumva ama blague des fois ari gihe akenshi yiza kugira uyibuke nuko ari ibintu warabonye canke waraciyemo canke amakuru ibintu niko biravugwa kenshi uratera blague z'ubuzima waciyemo ntagira uratera blague maybe famille yaje muhira yaje kuraba mugabo mwashika muhabwa ati ariko muzeba byari ngombwa byene uko bivuga oya ndatera blague nyene arigiye neri blague nko ku bintu byo muhira ugasanga bien sûr urexagera gatoya sivyo ugasanga ukexagera ndiko ndinjira n'ubwoba nabonye ndiko ndinjirira vie na mere avuga ukuntu vyareha ebana vie angara n'inzu ujyanye ugasanga mama ukumuraba mama ebana irehera gutya ebana abantu mwagira ngaho ndari ngaha abacokoza ngo rurashya long distance ukana abantu benshi baravuga ashobora nkaca mvuga nyene ukuntu papa ahora avuga ndamubaza none kwereke wafashe umuntu areha gutyo ashavuga ngo bana ngo nivyo vyiza biragorora umugongo nigute gwashaka kugiye gufatana bizu uwanze kwinona gutya bizu unashuka kila siku ni sport mabdo mba namucokoza nyene kwera ugasanga nyene ndexagere ndarengeje ko nutundi dukeyi mama niho dutaha atari gushaka bego urasara umutwe nuko nyene uruko kwaso nyene nta hundi nyene ariko sha ariko nyene barabitwenga tukabitera kinkuru ariko nta bintu ababiri bisanzwe nta mihari jam yes ukija muri Canada wagiye ahantu henshi agiye atandukanye sibyo bibaza ko ari ugomba ugiye kuzunguruka mu mwanya mutonya ahantu hamwe muri Canada Canada nakoze hamwe nakoze Ottawa sivyo Kresamo niho nagize iriya tournée ahantu mu mwanya muto cyane ariko ngo amaze umwanya muri none nagiye muri Novembre ngaruka le 5 nagiye début Novembre ngaruka le 5 décembre ubuja muri Canada oya nja muri Canada namazeyo 3 semaines gutyo ajya 3 semaines gusa 3 semaines hariho indi festival nagomba kujamwo ariko ya théâtre nagomba kuja kuraba itu no guhura n'abandi bantu ivyo ntibitandukanye he théâtre comédie genre hose ubujya ukina nyene nk'ibisanzwe cyangwa bameze théâtre na comédie bitandukanye ariko nawe yaho urambaza bro nawe cameraman ongera na chama ko vraiment théâtre ma question ya burongorongo ya burufwa ngo théâtre na comédie ubiriza segazi quand même respectez-nous nyumvirize none okay
théâtre ariko ntusubi oya hamwe abo cyakudefanya ibyo mvuze okay ugira bidefane en plus comment on descend karabimye comment on défendre bidefande shaka can défendre yes can défendre ouais on va défendre bro on va défendre vraiment ok ok avuga gute suko bi protege asivugutire kandi abisigura ugutire kasigura ibyo mejeje kuvuga okay reka sigura ibyo mejeje kuvuga mu gifaransa basi mu gifaransa bavuga gute laisse-moi m'expliquer par rapport à ce que je viens de dire nishuja muri birebire none gifashi kirundi muhu shana cigiye ku nkoni ngomba kukimenya wacinze ku nkoni ndabidefande okay abarundi kujya bivuga reka ndabidefande rero ndabidefande vraiment infinitif théâtre rero théâtre donc toi tu vas faire cameraman acha kucheka reka ndamwumva cameraman twenga reka rande konsanze cameraman katwenga cyane okay théâtre maze ko bari gukina nyene bisanzwe genre gukina sivyo nivyo oyaheza ntuganira ndavuga ni ntaba ntabyemeye naho oya kwikiriza basi sibyo bandanye théâtre nibaze yuko ariko donc gukina gukina bisanzwe ama comedy arohera ku batwenza haraho bihuriye n'ivyo bintu bibiri hana hamwe bihuriye si birahuri none okay nagusigurire basi kuntwenga bwo utari watanguye kuri ibi kamwe ati eske urashobora kumbwira nkaca ndakubwira wasabe ngo umaze ngo ndefendre ngwiki niviri muri defendration yavyo niko urashobora kubidefendra sivyo mani zokurira wewe reka nakubwira théâtre mu bisanzwe aba ari script yanditswe ifise akenshi ama personnage menshi irafise histoire itangura de A à Z sivyo irafise ahantu itangurira irafise ahantu ihereza irafise ama personnage menshi barashobora no guhindura ama décor quelquefois donc ni nk'ubaro théâtre ya Cyrano de Bergerac haro nka ninde urana nk'iriya emission ninde umuntu ashobora kuyikina kuri scène nka théâtre sivyo kubera ngo ama personnage menshi ikintu hindura n'ama setup n'ukuntu ibintu ushobora kubidifference ariko ubugira urashobora kubikina nko muri théâtre sivyo muri stand up muri comedy muri stand up sivyo kuko hariho comedy hariho na stand up comedy ni ijyayo kuja kuri scène ni toto moya muri théâtre hari ikintu bita le 4e mur donc mur ya kane sivyo igihome ca kane donc ni igihome kiri invisible kandi agusigurira iyo uri kuri scène uri kurakina théâtre hari uruhome go ngaho hari uruhome go ngaho hamwe twinjirira gutya hamwe n'ugw'inyuma sivyo ugwa kane n'ururi ngaho imbere aho hajya abantu iri invisible kuko ari igihe nshobora gukina n'uyu sivyo n'uwo mu personnage wundi naho badahari abantu bakabitwenga abantu bakagira iki twe tukabikina nk'ari umugabo n'umugore umugabo n'umwana tuko dukina umupira ibintu nk'ibi tukakina ibyo dukina iyo mur ibiri invisible sivyo ariko ibihari entre guillemets muri stand up iyo mur hayihari tu fais tomber le 4e mur ukacubandanya no muri théâtre hari igihe bayigira ikavaho ni mu gihe bakoze technique bita aparté donc ukaja ku ruhande ukivugisha cyangwa ukagira nk'uri karavugisha public ariko la plupart du temps théâtre nuko imeze humour nta script ifise muri sens yuko ari histoire ihera kuri début na fin ifise genre kujya kunavuga ngo Titanic ngo barahuye barakundana bigenda gutya Romeo Juliette ibintu nk'ivyo si histoire nk'iyi wowe ikintu washatse kuvuga ubusi ikintu wabonye ubuse blague ushaka gutera nuko uraganiriza kuvugisha abantu bariko barakubona uriko urababona ntugira nkaho badahari tushatse kubikina ariko ntugira nkaho badahari komedi maze imyaka myinshi wanashima ariko kandi kenshi bakunda kuvuga ngo isase riva ku cuma canke maybe muhiri wawe ari usanga bagenzi wewe wanyara umuntu bari kigikomeye canke vyakujemo uko nyene nk'ubusa papa n'umuntu atwenza cane na papa mukuru kuri kote ya mama abo babiri nabaswaganye papa mukuru kuri kote ya mama bamwita gute mu kirundi sogokuru sokuru wawe uwo si sogokuru rega uwo ni sokuru
sokuru na sogokuru baratandukanye. Okay, félicitations. Uyenda gukosowe. Nta kibazo. Rero sinanga gukosowe. Sinkawe n'amadefendration. Nta kibazo. Bashaka kudefenda ibi. Nta kibazo. Izana vuze. Okay. Yes. Donc nuvuga ko kuri kote zose bose baratwenza fo. Yego. Umunsi wa mbere umenya yuko donc ubifise ivyo bintu. Zageze gute muhira bakwakire gute? Hatwo turasoze. Umunsi wa mbere babimenya ko ndabifise. Sha, honnêtement nanje nagiye kubimenya ntebe. C'est vrai? Nagiye ngo ndagerageza umutuboro fana. Nahantu nagiye bafise bakiriye aba écrivain ndafata igitabo ndagisoma hanyuma ndabaza ibibazo umuntu arambona acambira ngo je ndafise centre culturel ingo ugerageza utuboro muri centre culturel hariho bano babora akora théâtre camura n'abajama hariya nyene mu Rwanda none nagiye kwiga amategeko hanyuma chatura decida nabo batipe bamwe mu bo twakinanye gukora groupe ya mbere ya comedy hariya mu Rwanda yitwa Comedy Nights apana Nights ijoro patari joro Nights nk'abagwanyi aba chevalier c'est avec K byandika na K KNIGHTS. It is in English, bro. Comedy Nights, bro. Yeah. Donc niho twaciye duhura dutangura kubikora me nabandanya nkora n'ibindi bya théâtre n'ibindi byo kwiga kubera nefise amashuri yo guheza hanyuma bica biregenda biraza pure nza naronka utugigi nyene bana mwubona uti abantu bariko barampembera bino bintu bure ibi bintu murampembera kuja kuri scene kumbe nakazi turatangura kugigira nawe live nta blague Usamutera blague abantu barayakiri uwa mbere umunsi wa mbere navyo nibuka nditotomoya kuri scene nditotomoya baratwenze kuko hari umutipe twakinana ariko arambesha hari umutipe hajya mu Rwanda twatanguye gukina Arthur Arthur burya ajya matanguranye twari muri groupe imwe nani umukambwe sasa arazi aravuga ati bro kandi twese muri groupe turafise abajama nkabo wa mujama sivyo ntazi ibyo ariko aravuga exactement ariko ari convaincu umutwe iwe aba yumva umenga nibyo ku buryo aragerageza kubikumvisha kandi nawe ukavuga ati urazi ko atari karabeshaga nawe Jamara jamwe ati bro ugiye ushaka uje kuri scene ubu unye ntujane na Bob hari umutipe witwa Bob twakina imwe y'aba professeur gutya witwa Robert uzerondere kuri YouTube uzoyibona abantu benshi barayizi umujama aravuga ati bro ntujane na Bob we pike tu sasa mwari bro nganditse sibyo fresh bro fresh sana guni umujama go bagomba kuja wagarutse ngaha mu Rwanda sivyo ngo umumetisi ngo yari umumetisi ngo mu Rusiya wavuye mu avuye ngaha ngo agiye mu Burusiya agiye mu Burusiya yitwa Zurgutunyov bro nanje vraiment sinzi ukuntu numvise iryo zina sintwenge nkaca ndamuhagarika ariko navyumvise Zurgutunyov c'est sûr agomba ko ari umuntu yitwa gutyo nta uhari ariko aranyumvisha ati we nyizera ni bro we nyizera arambwira ukuntu bigira bigende deja nagomba kuba ndi kuri scene nambaye iboka nambaye Yesu nambaye nyene boxer akaboxa nyene kama ariko uravuga ariko nyene ni mu Faransa nifutse ngo ndaryamye ntangura njyamye sivyo hama reve ikavuga ashangira gucya wow ashamvyuka ngasha nikanga acamaguruka ashanangura kuvuga ibintu nangura gukina ari uko mvuga nkagenda nambara uko agashati agapira ipantaro nini ngenda nambara bigahera nambaye ibintu byinshi bingana gutya byose byo kuri portement akareba muca meza ndababwira ngo nitwa Zurgutunyov nari naje mu Burusiya ibintu bidafise sense na gato sivyo ariko abantu baratwenze reka ndabubwiza ukuri naza yuko bariko batwenga kubera ukuntu naringana aha naravyibishe ndikibuna ni my friend ngi bararavya no mantre kote ga yabatisha wari wonze gose jewe vraiment shauri mvuye nonze numva je nazo batwenze kubera ivyo vraiment batwenze ubuto batwenze blague batwenze jewe kandi birababaje hari abantu batamenya difference sivyo
bakavuga twa mutipa aratwenza yego eske ni watwenza canke ni watwengeje uravyumva hari umuntu atwenga ntatwenge ivyo uvuze akagutwenga wewe agatwenga ukumeze ivyo nivyo bibi umuntu akagutwenga kubera utambuka ukuntu sibyo ariko ntatwenge kubera uko uravuga ikintu gitwengeje yes très grande différence je préfère yuko utwenga ibyo mvuze uko ndabikinye hako twenga jewe ako twengene winganira n'amaportemanto ngaha anya acha ndakubona ko ico gihe ezo mu portemanto wakajembe gete iyo wafata ukankubita kuri poster ni safe ariko shavuga ati reka tumusaidi yora muvire poster ni safe imeze gucyanye ka saidi ariko shavuga ati reka muhe basha yarapfuye umuhungu yarapfuye agasupu yes dusoza n'igano cacu turinjije muri 2025 yaman bamwe mu ba humoriste ngeje ukavuga neza urakavuze humoriste ariko uvuze humoriste bavuga gute humoriste yes kweli urashobora kuvuga urashobora kuvuga kweli ucubi ntashobandanye yes benshi mu humoriste badida nakubali nkora ngaha Frank Cuba leader vraiment yes nakubali bandanya baza bamwe bagenzi bawe benshi amarongo y'umwaka uheze uyu mwaka Hauri nawe yarabikoze 2024 Hauri 2024 muri make ni generation ariko na mutima yaravyaye na mutima yarabikoze Ruri Big yarabikoze ariko aranavyaye kandi umwe mu bagenzi bawe bana yaravyaye bose baravyaye bose baronse umugisha ntubitebe ko naje oya ushaka kubiteba ko kora n'ikintu ciza bro nico gituma ndabivuze ko ndabiryoherewe Mazi kuri wari ufise kese ushaka kuba sorry sana yeye gukora ebana je nagiye ko bajama bavyaye sawa yes 2025 natiko mu humoriste bandi ni wowe usigaye bamwe mu ba legend bakuze bamaze imyaka myinshi ebana mu ba OG kabisa wari baruri big Raoul mutima kigingi 2025 sinabwa ikibazo cyane mando 2025 twitege igitangaza eski bazokurumwa cyangwa uzurungura abyumvise ndibaza kurinze kurimira ariko bagyumvise bazi ico kibazo kurongora cyangwa uzubarongora kurongora sanzwe ndongora ariko sinzi niba nzorongora arabivuze ngo garuka ese garuka ingwa arabivuze yihagarikira ngaho iyo nta kintu urenza okay sawa sindeza ko ntacu murakoze cyane ko mwakurikiye kino kiganiro mwaka 2025 imbabarire ku mvugo imwe isho itari imbabarire amazi oya ni ikirundi ariko ni ikirundi c'abagamba urumva yego bivese tutege ibitangaza kubera ko twiteguye guterera by'ukuri n'icuti n'abagenzi boy kuti ibintu nk'ivyo ni ibintu rega se umuntu umwe abikora biba birimwo abantu babiri Adamu na Eva n'ikindi kintu gikenewe cyane hagomba kuba harimo Imana amafaranga arahari cyambere ni Imana afite cyambere ni Imana cyambere ni Imana ubiro udasanga utwaye ikinyenzima kwawe Peti baza baje bangaye ujuma ariko barasufra murugo muravuga ngo genda kumbe mwiraragerawe bakamudiha arumujama nawe turabiganira ko arumujama arambwira ati ngo muri Kenya barafise ngo association witwa ngo AHB Association des hommes battus sasa kandi nongaye Burundi birahari abatipe badiha kandi mwengaresa munabonye na reportage hano mu Rwanda yes ego nabwo bariko baridoga ngo baradukubita ngo baradukubita baradukishe bose atayanyweye akaza kandi hagura ni ibintu bibabaje bro turabitwenge ariko ni ibintu bibabaje yes ariko muri mentality y'abantu ntashobora kubona ko abantu abatipe bakubita uwo mujama rero turiko turabiganira arambwira ati bana aho mujama yitwa Selo nawe nyene Selo yitwa Selo non ni Celestin ariko yita Selo yakakanika kabanyamunsi bof itune tuja kuri afil bites na nutuntu mutwe wonye bayo filime
Diodone big D1 shout amazina bariko Boniface ariko abajama big shout ku artiste banje bose nkunda cyane je ndabakunda baradenda abahungu reka mpeze inkuru hanyuma duheze ikiganiro okay umujama rero bo aravanze n'umunyakenya n'umunyarwanda n'umugenzi sinzi niba ariko arantera blague cyangwa aramwijukura aba ngo arako meeting urako utuntu tw'utu meeting abagabo bama badishwe ngo bagira kugira bazi bararemeshanya nyiramwe ati bana ni kubanza kwiyemera ukabyakira akavuga ati jewe ibana ibintu ngomba kubivamwo urumva bakabagahana amakuraje agahana amakuraje umunsi rero barahura bahuye rero umujama umwe muri bo bahora badiha nkaho afise ideni tibe umwe baba bazwi yuko wewe nta semeni hera brother batamucishirije ka kidogo umwe amako gukabura nta semeni hera ebana babona wewe abantu bose ariko baravuga ati ebana je byabaye nanje byasubiye waraza aravuga ati jewe je namufukamitsa ahubwo aho ati sa ati jewe we mwigira ngo wa je namushi ku mavi cyane namushize ku mavi aho giti wari bishoboka kandi rero mama bagize ku geste ni bishoboka bati je na bash ivyo byagenze gute bunyegeje musi y'igitanda kugira ntore yarinze kuja ku mavi arabanzagira bijya abana baje bamubwire mare ngo we mariage byari rinira ntuzi ibibazo bamwe namwe bahura ngahanye ariko nibyo pe kamanze shire kutumiskri nyene manze ngicuma nanje kugira ngo nyene avuze ngo twagiye hoya nti mama ngo je turagiye acu wambaye yes ariko pour être sérieux ku birakenewe ku bintu nk'ivyo sivyo ni ibintu udashobora gupfa kumenya nkuko nakubyica mbere n'Imana nko mu buzima bwose mu bintu byose ikintu gisanzwe Imana imbere nanje ivyo fise ndabizi nabikuye Imana cyambere n'Imana igikurikira ni famille hanyuma inshuti dusoze ngeno cyacu oya reka mpeze réponse yanje umva rero réponse yanje yari sasa jamana ni uriza question na hataki simalize nimejipata nyinshi ni oya reka rero je ndayivuga uko nshaka kuyivuga cyambere n'Imana urumva no muri ivyo ubonye ngomba kubisigura no muri ivyo kugira ashobore kuhagera nkaho nagejejwe mu buzima aho ngeze ubunye Imana yahangejeje naho ubonye nashobora kuhagera Mungu nibitakunda Mungu still besho n'udakunda hari abahari bidakunda oya ubuzima nakintu none ko wabaye ntarogirugire mariage petit rega si oya ndiko mvuga muri byose nugushima Imana grateful bivanye n'ingero n'umusota ngo ikiganiro ushimira Imana imbere ega ngomba guheza muri iyi misi wewe je ndemera Imana bro barabeneza muri iyi misi Imana ni daje bro sasa kugira je ne prière kugira ngo kumbure Imana izoronke eva wawe après oya kwiyegereza Imana ni ikintu gikenewe cyane kugira ushobore kugera ku bintu ushaka beaucoup plus facilement je ni kawaida yes wahejeje kwishura sinzi wari sindi kesi ndagoma sozere sozera n'umwaka wa 2025 twitege kuri ngazi mu bijanye n'akazi kiwe na carrière yiwe mu rusanyi ngaha mu Burundi kuko vraiment tugira tubona spectacle y'uwawe tugira concert y'uwawe jewe Toto Moya Toto Moya le 13 sinayikoze le 13 décembre narayikoze hariya kuri Izuba décembre mu mwaka uheze oyi décembre vuga uti navyo narinzi ukidesha ntaho twamenye ni bangahe bayimenye gasengazi ariko no Maurice bakomeye cyane mu gihugu ndabizi none twadukeneye wewe hari uje ukadufenta vraiment twati vraiment giye kabisa dahejeje kwa kiginga ndome kwa kiginga vraiment kumariza kabisa none uburesama hariya anye kuri Royal oya kuri Messe des Offices kuri Messe ntwahejeje kabisa none nubona yuko hari ikibazo c'umwanya nico nyine gusa kigingo waraheza kuko bari gwiwe hega ni spectacle gwawe tuzoyibona ryari canke ni wanje nayo nyene izoza 2025 shaka kuzosubira gukora iriya Caravane du Rire tuzoce dukorana na Kigingi shaka kubikora muri ya periode Kigingi ayikora turacabiganira ko kugira turabe ukuntu dushobora kubikorana gutyo bon ariho ivyo nibisanzwe nzokina nka
3 ou 4 fois mu mwaka ngaha. Yes. Ivyo byo nzobikora. Mu bindi bihugu nyene no kubandanya gushindiriya ebana handi hose Imana itanze nyene tunaendelea tu. Hanyuma ikintu je nohereza ko ni gushimira abantu bose bariko barakurikira ino video. Ndabasaba yuko ebana muzo bandanye nimba ufite umugenzi atarakora subscribe nkuko abanyarwanda bakunze kubivuga ngira kande kuri ka subscribe a subscribing kuri no channel mugira umwaka mwiza Imana ibarinde baje imbere muri byose na hose hanyuma happy byari byo hari ikindi afite imagine muzoze no mu ma spectacle muzobe hafi ku artiste bacu bose. Yes. Nakondo mwenye uri kuravuga umengo umuntu agavuga ijambo cyo nimagina uri president uri kuravuga ijambo. Je ni president kibazo nuko ivyo uvuga. Je no mara nk'imisi no mara nk'isemene. Uvuga bamvanye okay. Ya. Wera deja jewe babisoniza amategeko. Kandi ndanaheze. Sinomenye ngene ndyumunwa. Yovugisha ukuri kandi hari ibintu bimwe na bimwe nshobora kuvuga abantu bamwe namwe bikabakomeretsa ugasanga acavuga ati hanga ari buri buntu bana we twabuze puwa barabarundi turafise ukuntu tuza turacisha bimwe na bimwe tugafunga amaso ku bintu bimwe na bimwe tusa gufukafuka ni bon ego oya je kintu kitameze neza nabone ni happy ni so turagohomvye Imana rumva ebana reka je nibandarise muri ibi munga ku bless sa munga ni bless ku bless ni ko artiste a blessing byose natwifuriza umwaka mushasha kuzoheza umwaka mushasha umwaka neza no gutangura umwaka mushasha neza inshallah tugusengera kabisa kugira ngo bizogende neza byose ebana byose inshallah agakoti ndakeneye ugasonesha kiwawe kweri na nuru arakeneye gusonesha ikoti yiwawe oyo ni village market nishobora kumbwira ko afite ikoti mukwire muri cameraman nuko mutamubona aramuheza gigimana nawe cameraman wese ndagukunda blague amukunda nta rukundo kivana kibaho we gikibire nawe rero na umutwe ndabona ibintu biba bikurimwo ariko ngo mutinda rota. Merci beaucoup. Ciao. Merci pour l'introduction. Merci beaucoup bakunzi wa African TV. Mwege mwese mariko madukurikirana. Asante sana.